wacu wa mbere muri hit connection kuri Buja FM mwite DJ PHILBYTE kuva muri Rantan DJs turaza kuyaga kundirimbo ndetse no kuri mixtape yiwe Buja Vibes hamwe n'indirimbo IYEGEREZE ari kumwe na Trupa Magaba Mr Pompon ati IYEGEREZE ariko kandi Linda Nikita indirimbo ya Mkombozi yagize agateka ko mukenyezi wayumvise ati wewe mugabo uturewe ku mugore urasarisha sana ati ivyo byose uboni wawe ni wabo vyariho ntiyaje wawe kubera yabuze isaganirizo canke yabuze uko avyifatamo yaje wawe kubw'urukundo. Hariho akamimi nabonye dernièrement kavuga karavuga katije yari umudama karidoga ati jewe ibintu vyanani muhira papa yambwira ngo hasi kumugabo ngo hani wanje si kumugabo wawe uzogira ivyo ushaka ni washaka kumugabo wawe ushitse kumugabo ati hasi kwa aso nugira ivyo wishakiye ati jemba wande ibaze frame ati jemba wande nguratagwe kwigira byo kwa mama wawe ako ngaho umugabo abayihenze hajya si yiwe ni wanyu hajya ni hamwe babiri umwakirizi w'umutumire wacu Linda Nikita aradufasha kwakira DJ PHILBYTE mwite Chimpaye PHILBYTE from Kajaga to Rohero from Rantan DJs to Buja Vibes ari hano yamaze gushika mu bwami bw'isamirizi Buja FM aradufasha Nikita kumwiyegereza yego nawe acha twiyegereza yego gucyo twegerane nuko nko muvyumva rero ni DJ PHILBYTE amazina yiwe nko Israel yabivuze ni Chimpaye PHILBYTE. Uyu munsi ari hano muri studio za Buja FM ni inshuro nyinshi la énième fois aza mu kiganiro Hit Connection yahavuye aba umusangwa nakira umushitsi ariko nubwo biruko nkuko twama twakira abatumire nkuko twama twakira abashitsi iteka ryinshi n'igishika cyinshi n'urukundo rwinshi turaseye kwakira muri studio za Buja FM DJ PHILBYTE. Izra tugiye ko muri studio zabari mezuko tugiyegereze karibu cyane PHILBYTE. Murakoze cyane umeze neza yego namahoro kirere hanze agakima kabya yego aho magahindagurika gasubira yego hama na censhikira ngo aklimatize ko muri Buja FM bakuzimanya gakafe sinzi ngira bavyibagiye abakirizi bacu ba mbere nibavyifashemo neza basamaye ngira usanga waje bakuye ku meza hako bari kwitaho umushitsi ko biri kose hako naco turacari kumwe ko biri kose ntagenduko PHILBYTE umeze neza yego meze bien yego natagase nko ubibona ayibona ko waje twiyegereza nuko Israel yabivuze ati muri no minsi bikorwa biri hanze biragaragara ndagufelicite kwanza ko yandirimbo ni indirimbo nziza cyane indirimbo nziza indirimbo iryoshe indirimbo ivugije neza hariho twarayumvirije turi kumwe na wanzanye aravuga ati izi nizo ndirimbo rero ndundi iyi niyo ndirimbo y'ikiru yerekana wo representa ahantu ikerekana karanga ikerekana ko indirimbo ivuye ngaho iwacu iciyumviro cavuye hehe PHILBYTE turasanze tukumenyereye uririmba ama collabo atandukanye wiririmba amazwirimba yego kandi ugasanga vraiment biratotse uyu munsi waririmbanye na Trupa Magaba ni umugwi ndanga karanga ukunzwe na wonyene kabisa ubikora neza wewe iciyumviro cavuye he kugira ngo uriko urakorana n'abasani batandukanye ubu rero wiyumviriye gukorana n'umugwi ndanga karanga iciyumviro cakujemo gute nibaza ko iciyumviro ndagifise kuva kera kandi no muri projet yanje nasohoye EP nasohoye harimo indirimbo ziri tradi moderne zibiri ico ciyumviro igenda yisohora ama feedback naronse niho nabonye ko nkwiriye
kubandanya muri iyo nzira yo gukora indirimbo ndangakaranga canke indirimbo ziri tradi moderne. Donc rero beat maze kuyironka n'icimbiro nyamakuru caje cyo gucankorana n'amagaba. Iya mbere nayikoranye yindi nayikoranye na Mona, mu nyuma ndavuga nti kubera iki nimba ari indirimbo ari umudiho wakaranga ko ikintu ukorana n'abanyakaranga. Yes, nibo naciye niyombira abantu ba mbere babaye amagaba kuko twari tumaze gukorana mu biteramo bitandukanye byinshi. Nabonye ni indirimbo mwakoze kera, mwarashone kwiperforminga muri Umukozi Festival yabereye kuri Messe des Offices. Ni kweki yatevye mu gindirimbo abantu presque aba DJ benshi bari bayifise kandi na performance barabonye ingene mwayikoze mu mwaka uheze hariya muri Messe des Offices. Impamvu yatevye nuko twari twifuza kuzoyitondera dusohora amasanamu meza kuko natwege tuko turayumviriza twarumva ko atari indirimbo yo kuregeza. Byari ngombwa yuko twitonda tukarondera uburyo bukwiriye dukora amasanamu meza abya mwabonye. Nuko rero hambavu y'ivyo hari n'ibindi byagiye biritamwe, urazi ko umuntu arapanga programme mu bintu bikagenda birahinduka, ariko nibaza ko uyu ni wabaye umwanya mwiza rero wo guca tugisohora, tugasohora ibikorwa, tugasohora amasanamu kujya yasohotse mwabibonye. Urabona ko harimwo twagerageje kwactinga izo twako turaririmba, urabona ko harimo uburyo bukwiriye, abadanse zo magabo urabona ko bari bavyiteguriye ko hega hafi nziza y'ikirundi. Donc ni ibintu twafatiye umwanya vyaratevye mugabo ubu nibaza yuko wabaye umwanya mwiza rero kuca tubisohora. Umuntu ariko arayumviriza ndetse no muri intro urumvamwo DJ Bullet. Yes, DJ Bullet Nuwahe. DJ Bullet no DJ w'umurundi, mushasha muri Runtown. Oya si mushasha muri Runtown, no mu DJ asanzwe akorera mu gisagara nyene. Twahuriye mu biteramo bitandukanye, hama asigaye no mu beatmaker, producer biratandukanye, no mu beatmaker. Bivuze yuko ari we yakoze iyo yakoze iyo beat niwe yatanguye kuyikora. Ya vrai? Yego, yarayikoze arayimpa ndayikunda, abantu ba mbere numvise twokorana babaye amagaba. Hama ko mu producer dusanzwe dukorana je ari X Factor, cha tugenda ku recording amajwi kwa X Factor. Hama osi hari n'ibindi twongeyemo, ariko byose twabikoze turi kumwe hamwe n'aba producer kwari babiri. X Factor akimara kumva beat ya Bullet yashoye gukora ya Vuziki. Mbega Bullet kweriki atashize mu basi nakantu basi kiwe. Sinzi imigamba afise nimba ari yo kuririmba nkande canke nimba ari yo gukora gusa ama beat, ariko beat yari yahaye jewe, mwavuga ati wewe rero ko ari usanzwe unabimenyereye. Sinzi imigambi yiwe, ariko beat yari yahaye jewe mu mwanya wa mbere. Hama producer Factor nawe mu kuyakira n'umuntu amenyereye gukora imidiho style atandukanye kandi umuntu azi kwiadapta ku mastyle yose. Byaramworoheye kuca nawe nyene yinjira muri vibe kuko hari ukuntu nyene duhuza nawe musanzwe mubizi. Iyo ndamuzana igikorwa acamenye ukuntu nyene undirecting nanje nkamudirectinga guco tukabona gukora ikintu ciza. Feedback mukanya uvuze uti natwe indirimbo twarayumva tukabona ko amasana amatara yo kuregeza. Hari igihe wumva ko atakigenda ukavuga uti reka n'amasana sinigore nkore biraho. Birashika ugasanga usama projet menshi, muri aya ma projet menshi hari izo usanga ukunda gusumba izindi. Nakuja ku muvyeyi tudahendanya naho bama baduhenda. Yego. Donc usanga usama projet menshi, muri ama projet menshi haba arimwe préfère gusumba kandi niyo uza gusanga mu nyuma au final ari ushizemwo budget aho yose. Bidasigura ko ari ibiri tuzindi zose nuko uba wakunze gusumba. Kandi rero bawumva umengo wo citondera peu importe umwanya kizofata, gusa nicyasohoka kizosohoka kimeze neza, witeguriye kugipushinga gishike kure hashoboka. Feedback iniyo ndirimbo isohotse rimwe na rimwe isohokeye rimwe mu minsi imwe hasohotse n'iyindi mixtape yawe volume y'icumi. Birakorohera kubera deja muri mixtape harimo imiziki myinshi cyane, kuyicarira ukayitondera. Ego Israel yavuze ati ya ndirimbo ntiyari yubu yari mazimisi, mugabo nibaza ko uko wayibandanije finalisation yayo yagufasha igihe hanyuma ukabifatanya n'ivyo birakorohera. Nivyoroshe mugabo biri mu byo nihemeje kubera jewe ndo mu DJ nkongera nkaba n'umuririmbyi. Mumva rero muri programme zanje
ndafise ukuntu nipanga ku buryo mvuga nti uyu n'umwanya wo kuba umu DJ hamwe n'umwanya wo kuba umuririmbyi. Icyo nakoze mix nayitanguye bien avant mu mpera z'umwaka wa 2023 niho nayitanguye ngiye kwirangiza muri janvier hama ngiye kuraba muri calendrier yanje sanga ujaje umwaka uheze nta ndirimbo nigeze nsohora ku gatoki wanje nakoze amakolabo n'abandi gusa donc du coup bica bihurirana rero twamaze gushutinga video yegereze ngiye kuraba iminsi yo kuyisohora mu mengo biko biregerana kuko sinashaka ko mix iteba deja yari sanse gusohoka ubwayo l'année passée mix ubwa ntivyakunda bifanye n'ibitaramo twarimo mwarabibonye muri December ivyakunze camwereka ndavyitondera navyo nyene ndabisohore mu ntango z'umwaka ngiye rero gusohora mix nayirangije Landres be nabo barambariye yuko video yayirangije ntango rero kwiyumvira ukuntu tubigenza turavugana na team ibi kuko nubundi harabashobora kuba abafana bawe nk'umuririmbyi n'abandi abafana bawe nk'umu DJ gateka rero ndabaryohere bose ndabibaherera rimwe sinabigera ndabikora abafana mbe nta uragu propose ati ifokalize ku kintu kimwe ati ndabona ko mu kuririmba vraiment urabi feeling ukabiviva kandi biranakubereye biraryoshe ati nta kuntu wo focusinga cyane kuri music kabumusari abafana bataranyumva ndiko ndavuza umuziki niyo bambwira nti wowe warukwiye guheba n'ivyo DJ ukibera umuririmbyi mugabo amaze kunyumva naho ndiko ndabateramisha ku muziki nabo bambwira ati hogo ntubihebe byose kuko byose twumva ubishoboye bikore byose nanje rero nahisemo kuzobikora byose kuko byose ndabikunda kandi urabishoboye kandi imigeri birashobora gutereka kandi noneho n'ibintu bijanye kubera uzubirabe no kuri stage muri nzaherekezwa no mu DJ umva biroroshe ku muntu abikunda ku muntu antuka nahisemo kuzobikora byose uko ari bibiri kugira ngo yohere bose kandi noneho turetse n'ivyo dukeneye kurondera ifaranga henshi yashoboka vyovyo nuze niwe yigeze kuduza ibiganza sinzi kuvyibuka twari kuri Star Hotel DJ Prince Prizy 36 atangaje yuko ubu DJ hagaritse ahubwo agiye kwifokasinga cyane mu kuririmba uravyibuka ariko ndakwibutse ko Prince nawe yari no mu beatmaker yari mu producer umva yari afite deja byinshi cyavya mu banye byinshi none Buja Vibes yoyo nitwireka nayo nyine tuteza kuyipromotinga kuko ni gikorwa cawe ni canke ni volume igira 10 yego mixtape nziza y'abarundi yo feedback imeze gute wifite projet nyabaki toujours Buja Vibes concert turacavyumvira kuko ivya mbere novuga ko bitagenze nko twavyifuza ariko buri gihe iyo ukoze ikintu umuntu akurikirwa kubitagenze neza hamukaraba ukuntu next time ukosora amakosa yabaye so Buja Vibe muri rusange feedback yabaye nziza kuko no munsi aho tugeze ku 10 twahereye ku yambere gushaka ku 10 isigura yuko ubuhinga tutari bwa maîtrise peut-être dufate ku yambere canke ya kabiri ya gatatu ku 10 kameme haba hamaze kuba hariho akantu k'akarusho haba hariho akabirya kiyongera plus uko kora ikintu plus uko kimetriza en tout cas feedback ni nziza hama nkuko ubibona n'amaviews c'est pas mal uravye n'ukuntu ntigeze fata umwanya wo kwipromotinga cyane kuko naharuye yuko ari igikorwa abantu bamaze kumenyera kameme donc aho bigeze ubunye gisigaye cipromotinga cyo nyene ubwacu nampeshe yuko nyine sometime ntaguma pushinga to kugira ngo gishike kuri naco nyene igizwe n'indirimbo zinga 26 niba ntihenze ego ubuzuti warabonye ko byose bihereye icarimwe yaba mixtape yaba niyo ndirimbo uravuga uti muravugana na team iravuga iti hari abagufana nk'umuririmbyi hari abagufana nk'umu DJ bishireho byose ntabwo bawagize hanyuma après yo kubisohora wabibonye gute wasanze wihenze wasanze wabishizeho au moment opportun bimeze gute nanka kukubesha no mwaka ndifuza gukora ibintu mu buryo butandukanye nuko nari maze igenda bikora bibaye ngombwa yuko nsohora mix n'indirimbo icarimwe canke ko sohora indirimbo zibiri icarimwe nzobikora ikikubera ko strategy twakoresheje twagiye turakoresha itangura umuziki ibintu bigenda birahindagurika umva ubunye kandi ibintu biranyaruka cyane donc natwe turifuza
ndakuri ritme y'ukuntu ibintu binyaruka c'est-à-dire yuko igikorwa nagihejeje kiri tayari no kugihereza abantu bakiryohererwa ntivyoroshe hari n'igihe usanga rimwe na rimwe kimwe cisha ikindi ariko je ntabwo bafise ko ikorwa biracari vyinshi nzobatamwe gushika reka tuyumvirize iyegereze ni DJ PHILBYTE ari kumwe n'umugwi troupe AMAGABA hama tugaruke ni ibindi bibazo twugura n'umurongo kugira ngo n'abakunzi bahitwe n'igicende bashobore kugira ico bamubajije indirimbo byagenze gute kugira mu yiyumvire apart ya beat mwatubwiye uko ngene beat yakozwe hama kwandika kugira ngo bijane nibi aka kantu ka dangira yo kararenze muti izo ni inspiration zavuye mu magaba yego ni ningiti iningiti iboro bavu yes ndonongo iningiti ni iki iningiti nawe biti ndonongo nikada kantu mba kavuga terere Mr Iningiti ntumuzi wo mu magaba oya ni nawe yakavuga iki okay arakane kakunda kunsoba ndangira ni nkandira nkandira nibe yeah ni uvuga wishura gute niwe nibe nibe ni abbreviation ya nibe ninka nimba ntihenze nibe ninka yego ni abbreviation donc aho bitabira beni baka ucumera nk'uwabrije ko muri animation nibe cyangwa urakamera ati nibe yo twe duma twitabira ngo niwe mwerana sana mugabo naje sinokubesha ntarakorana n'amagaba ntavyo nako waruzi gose nobesha nivyo ni kweri ki washimye troupe AMAGABA kubera pourquoi pas indi migwi nibo ba mbere babaye hafi twari tumaze gukorana kenshi hama turahuje vibe vraiment narabibonye kandi turetse n'ibyo dusanzwe turabafana babo twebwe sinokubesha la fois passée waranditse ati why not why not skripa umve ati turasho iziboro ntitwozikora why not ntitwoguma tuzikora n'indi migwi canke andi mastile amatradi moderne urabona yuko feedback imeze neza je ndibaza iyi style tuyikoreye ko tubandanje tuyikorera ko cyane kuko si kenshi abaririmbyi ko bakora umuziki uri moderne nka twebwe aba DJ niki biyumvira gukora style nk'izi z'ikirundi urumva ariko hama hari hirya mbere buri gihe kandi ndibaza turabambere babikoze umuziki kuri tradi moderne ariko wumvise ukuntu twabikoze this time turi kumwe n'amagabo urumva ko iyi combinaison yatanze resultat nziza gusumba byo twari tumaze kumva byose antukaje kubwiwanje kundirimbo zakaranga namaze kumva resultat twaronse dukoranye n'aba producer dukoranye n'amagabo combinaison y'izo team zose twaronse resultat nziza gusumba donc du coup izi style za guca nizo style ushobora kumvisha Wizkid canke Burna Boy canke David Guetta canke DJ Khaled akumva ko ari ikintu gishasha n'abatarazi kicha kimubera ikintu gishasha bicavyoroha yuko natwe ku soko mpuza makungu y'umuziki dukeneye kudandaza ikintu kiri original kiri propre kuri twebwe nico twa propose kandi nico cyo impression naco usanga bagiye kugura gusumba kuko nimba ari kuririmba ntuzoririmba neza gusumba Wizkid canke Davido ntuzoririmba neza gusumba Craig David canke abandi bose benshi simvuze ko kuririmba nka bari bibi gusa canke nuzokora amapiano ngo usuvye maforiza n'aba vocalist donc byiza rero umaze kuba watahuye bijya vyabo kuntu babikora no kucumetrize ivyiwanyu navyo biri très important nico gituma twaraye tubonye remix ya babampere ugira uyikubite remix ya tradi moderne canke tuguma hanze ugiye kuyumviriza nayo nirimo kadakantu ya vrai babampere yego uyumvirije neza mu kitabiriza hariyo kadakantu kirone niba bampere niba bampe mamashi kudagira guca niba bampere niba bampere bakari kirundi toujours tugumamwo ni tradi moderne tugumamwo nuko murabizi yuko ndafise ikibazo Israel yego DJ PHILBYTE yaje kuririmba
hari abandi ba DJ bamaze kuririmba igafuara nka DJ Israel n'abandi benshi ntibyaguteye ubwoba kwilansa muri iyo carrière yo kuririmba ukavuga uti nanje bizohava vyanka kabisa ntibicemo ndibuka c'est vrai byaranteye ubwoba ari challenge idasanzwe ariko ndibuka umu DJ wa mbere yaratanguye kuririmba kuja mu muziki ni DJ Daddy wo muri Etoile de Centre nimba ntihenze hama uwundi yagira intro yaranaririmba arafise n'indirimbo ziwe za rap yarafise uturimbo twazuka yaririmba yari umuririmbyi nyine uyizi wanje niwe yaza ko yatanguye kubikorana mu Burundi habwo yari no mu producteur akaba no mu producteur yarafise n'ama casquette menshi hama uwundi après DJ Daddy nta wundi yigeze kuba aririmba nije naciye nkurikira urumva abo bandi bashobora ko baje mu nyuma mugana rero nkikurikira DJ Daddy narifite ubwoba bwo kwati none nzobishobora eske nzomera nkawe canke ndazi challenge nyine ndagira ubwoba ariko maze gukora indirimbo ya mbere ndabona ko bishoboka mugana nubwo nakoze ya mbere bangite ngo akambere burya ritombora ngo ntuzi ko ibikurikira bishobora ndasubira ndagerageza ya kabiri birakunda munyo birakunda byose ni passion plus ukuba passion n'ikintu ukunda ikintu ukora igake utera swatani igake bikwankira kubwawe niyo byari kwanka wari kubandanya niyo ubwa mbere kuko kenshi hari abantu babona icambere chance bacavuga ati wapi ndavuyemo kwe wowe kubwawe iyo vyanka harakarimbo kavuga ngo ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira mwana nja birakuya hariho n'uyundi mugano uvuga uti akanse baraheba ntivyigeze vyanka twaragerageza nanje mvuze iyo vyanka ku kambere ukabona ko wapi wari gucika intege canke nibaza kukunda bikunda sinabaza ko vyari kunca intege nari gukomeza gushika kuko hari abaririmbyi batangiye batazi dufate batametriza neza tala yabo so abantu bazi kuririmba ushobora kuba uzi kuririmba mbwa utaramenya neza style yawe canke kuntu ijwi ryawe rikoresha n'ibindi utarametriza tala yawe ugasanga mu ntango akora amahopa ama plus uko ya avance plus ko agira experience bigateba bigacamo yes 61 10 00 61 10 ubusa nibaza yuko cha twakira abanywanyi babiri canke batatu kugira ngo twakire n'uyundi mutumire wacu ni Crazy Bright mutumira agira kabiri abanywanyi babiri muri hafi murashobora ku Allo Buja FM ufise ico ubaza DJ PHILBYTE turi kumwe hano atuzaniye indirimbo yitwa IYEGEREZE ya DJ PHILBYTE ari kumwe numugwi troupe AMAGABA dusabe abantu bose bariko baradukurikirana abakunzi ba Buja FM abakunzi ba Hit Connection gushigikira kino gikogwa mugikunde mugire subscribe kuri account ya DJ PHILBYTE official kugira ngo kino gikogwa gishobore gushika kure tunamufate mu mugongo mu bikogwa ariko arakora mu bikogwa ariko arasunika umuziki wacu wo mu Burundi murabona yuko ariko aritanga n'inguvu nyinshi cyane 61 10 00 umunywanyi allo sa namahoro Veniste ndi kumwe na DJ PHILBYTE umutumire oui vous êtes encore à Dieu monsieur PHILBYTE merci beaucoup adishikanye ko do stream mwenu uso ngira kora kabisa urakoze cyane hamwe ego 61 10 00 munywanyi wacu telefone ntimukunde ariko turakira abandi babiri canke batatu munyarutse kugira ngo tuakire nundi mutumire wacu agira kabiri twacane mu kiganiro Hit Connection na DJ Israel allo umutumire wacu ntariko arafata telefone ni DJ Israel hamwe na Linda Nikita ni kuri Buja FM Nikita adufasha kwakira no mu allo oui okay ni sawa umeze neza ego umeze neza ninde atwakuye ari he yabere kumutse inde Abel kumutse ndamukiriza umutumire gute
ni sawa umeze neza Gabel Ego meze neza igikorwa byakoze tubishimira ku musenyi. Ego mekomeza komeza. Ngo barabishima hariya ku musenyi. Ariko hari ikintu ngomba gusaba. ego Ndashaka uzokwitire indirimbo na nande na Fizo. murafasha kunsabira collab none grand frère Ko ndabivuga none ndabyumva. tene ndibaza yavyumvise nawe nyene je ndamwegera buke nkundi ati barakene collabo ya DJ PHILBYTE na Big Fizo. Big Fizo grand frère nimba unyumva agakolabo ndakisabiye vraiment n'abafana bagasavye vuba tubakorera umuti PHILBYTE muri uyu mwaka watubwiye uti mu mwaka uheze naravye nsanga sindasohora indirimbo ndi jenyene uyu mwaka utegura iki urategura kubandanya ugira amakolabo cyangwa utegura kuzosohora indirimbo nyinshi uri wenyene umugambi wawe n'uyuhe muri uyu mwaka Chenda kunda gukora amakolabo ari ziba zitwa collab abari indirimbo yanje magabo ugasanga buri gihe namashaka gukora nabandi ya so nzokora indirimbo dufate ko tuvuge ko nzokora indirimbo gatwe kanje nyinshi kuko zose zamazimo collab namankene gushiramo touche y'abaririmbyi batandukanye kugira ngo justement ashobore gutanga resultat iri different chaque fois. Allo Bujate. Sa Ndashaka musa DJ PHILBYTE. Yes urameze neza Sawa. ego n'amahoro Yindi ngara kula muti tapani. ego uriko urayumviriza none Sabwe? uriko urayumviriza Ego. urabandanya uyisangiza n'abandi rero Ego. akoze cyane akamotera abadukurikiye canke ijambo shikiriza muri kano kanya kugira ngo dusige inzira amavuta twakire nundi mutumire PHILBYTE wakoze cyane nigiki woshikiriza abantu bose bariko baratwumviriza muri kano kanya je nabanza kubashimira kuko babandanya badushigikira mu byo dukora haba ku ma mix haba no ku ndirimbo n'ikintu cyanyuma kindi mwana no uvuga no kubasaba ko twabandanya dukunda ivy'iwacu yama ndabashimira namwe kuba mwatwakiriye neza hano Merci wakoze kwitaba ubutumire natwe nka Hit Connection igikorwa iyegereze tuzogikorerako ikorere promotion hagije. Merci aba pompari muri Rantan DJs ati Isra cool pompon arabatage. Mukanya turagarutse twakira uyundi mutumire